ubwa mbere nagomba mbanze nkeze umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuvyo no kwitariza exploit ariko aragira mu gutanga ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi kuko kubona imyaka hafi 10 irenga atanama nkizi twari bwigere twakira nibaza ko ari ikintu ciza cyo gushima. Inyungu rero ni nyinshi. Ubwa mbere inyungu ni iteka, iyo ni inyungu ni iteka, ico ni cyambere. Kigira kabiri bazozanira amadolari, bazoduha amadolari n'amayero kuko ivyo navyo murabona ko tubikeneye mu kino gihugu. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu hariho inyungu itaciboneka dari media ni cizero, la confiance. Ivyo bintu bitatu ni ibintu bihambaye cyane nibaza yuko twese twoshibigikirako kugira ngo ibintu bishobore kubandanya bitera imbere. Ibintu by'intwari bereye n'urugamba igihambaye gusa nuko tuba dufise iyo turiko turaja dufise intumbero imbono. Igihe rero hari imbono ndabaha karorero igihe leta mukuru rwari gutunganya ibiganiro bijanye kuri ya ntumbero yiha ya vision ngene Burundi buzaba bumeze mu mwaka wa 2060 arabivuga neza. Jewe nibaza neza yuko hamwe hoja mu ngiro ivyashitswe ko harya bizogenda neza. Mugabo twese bituvako, mugabo cyane cyane bikava ku barongozi. Iyi nama rero itunganijwe biri mu iyo ntumbero nyene kandi nemeza neza yuko twese dushize nguvu hamwe birashoboka. Mugabo kandi ko tubona ko hariho ama initiative meza reka tuyashigikire kandi tuyakompanye hanyuma itameze neza navyo tubandanye duterera kugira ngo igihugu gishobore kubakwa.